Mwaramutse kandi mwiriwe inshuti bakunze ibiganiro vya radio Isanganiro na cyane mwebwe mwikundira isango ryo ku nama. Ku nama uno munsi tubandanya n'ibiganiro byerekeye amatora. Uko buca niko wa munsi wa 20 Rusama mwaka 2020 urushiriza kwegereza. Uwo nawo ni ryasango abarundi bazoja kwitorera inzego zibarongora rwego rw'umukuru w'igihugu, abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Isanganiro ku nama uno munsi twahisemo kubandanya na bya biganiro bijambo bamwe mu bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu. No munsi ikaba ari ikiganiro kidasanzwe kuko bose uko ari ndwi. No munsi tuhisemo ku iteka ryo kwakira umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, akaba ari nawe yashizwe imbere n'uwo mugambwe kuzo kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Abo rero bahigana iyo ntebe uko tubaha ijambo bagaruka kumbure ku byo bazoshira imbere mu byo bazorangurira abarundi, bakagaruka ku ntambamye nkuru batekanya kuzorengera no kuzotorera umuti mu bihe boramuka bateye iteka n'abarundi bagatorwa kuba kuri iyo ntebe y'umukuru w'igihugu. No munsi rero kumbure muri iyi minota tugiye kumarana umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, akaba ari nawe yashizwe imbere n'uwo mugambwe kugira ngo azaseruke muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Dutangura kumbure tumusaba ko yidondora abatamuzi canke abamuzi buke buke, eka n'abamuzi abiyibutse. Evariste Ndayishimiye twovuga yuko ari inde muri make? Evariste Ndayishimiye no mu Burundi, yapfukiye Burundi mu ntara ya Gitega muri komine Giheta. Niho nakuriye bwana bwanje, sinigeze b'impunzi, nagumye mbana n'abandi bene gihugu. Ndi umwana wa Nyarucari, nakuriye hariya mu mihana aho tuvuga yuko haba abantu babayabaye. Hanyuma niga aho nyene mu Kirimba, ndaheza amashuri mato, hanyuma ndabandanya nja mu mashuri yisumbuye ndayiga aho i Bujumbura. Nahashitse kera ngaho i Bujumbura, burya naje basigaye banyita ko nk'umunyabujumbura kuko umuntu amaze gushika gifise imyaka 15 mu gisagara, murumva yuko abari kera. Niga hajya ku ishuri rya Tene y'i Bujumbura, hajya mubona hasigaye hari kaminuza iyo mwirohero. Hanyuma na kaminuza rero nca ndayigira ngaho nyene Bujumbura. Ubuzima bwanje bujanye n'amashure navuga nti bwabaye nk'ubwo. Hanyuma mu buzima busanzwe narabayeho, ndaba mu buzima bubi bwa bene gihugu bose baciyemo, kuko mu Burundi twaciye mu bihe bigoye. Ndaronka navuga mbega mvuge ngo nibakwe kandi hari mu magume, hari mu magorwa, mugabo navuga nti Imana ntacikorera ubusa kuko narashoboye kuzunguruka Burundi bwose n'amaguru. No kuvuga yuko nta komine ntimwe ntafisemwo abagenzi tuzinanyi, twasangiye akabisi nagahiye. Nuko novuga ndi abavyumva bagira ngo bari mu kerarugendo, no kuvuga ko wari umugwanyi ico gihe kumbure. Navuga nti nari nk'umukerarugendo kuko murazi ya gihe c'urugamba nka twebwe twari intwazangabo, twategerezwa gushikira urugamba mu mihingo yose. Ugasanga uyu munsi niba buri muri iyi ntara, wasanga mu ndwiza canke mu kwezi gukurikira ugeze mu yindi ntara. Aho hose mufashanya kugira ngo murabe ingene mushobora kwikingira, kuko murazi yuko ibyago vyateye bene gihugu bategerezwa kwikingira ku ngabo z'igihugu zari zihejeje kugandagura inzego, zigaca zongera zikaguma ziriko ziratoteza abantu. Uwo rero ni General Major Evariste Ndayishimiye, nawe ateramiye hano ku nama uno munsi. Kumbure ndakwise General Major ntaco vyica mu vya politiki vyo konona iki, kandi ico umuntu ari nico abari, kuko naho wareka kubivuga ngo mandabiri, kuko si ibintu vyizanye, si vya bindi bahomeka ko umuntu ariko ariruka. N'amabanga naranguye ajanye no mu vy'umutekano, ni ipeteje imbere jewe ntaho nigeze ndonka rya pete bavuga ngo ni pete de promotion, ahubwo bari impera igikorwa mbangezeko. Rero vyerekana ko urivuga ureke kurivuga ivyo rero vyose ngumandi icatumye ndaronka no kuvuga ngumandi ico nyene. Urakoze. Reka rero ndabamenyeshe ko uhagarikiye kino kiganiro ari Leonce Bitariho, Jerome Niyonzima ndakiremesheje. Ndabahamagarire mwese kugikurikirana.
General Major Evariste Ndayishimiye rero nkuko twabivuze yashizwe imbere n'umugambwe CNDD FDD kugira ngo aze yitoze kuri iyi ntebe y'umukuru w'igihugu. Uno munsi General Major Evariste Ndayishimiye ushizwe imbere n'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi kuva mu 2005, ni kuvuga imaze kuba imyaka 15. Kugira ngo ushigwe imbere hari ico CNDD FDD yo bitashoboye kurangura muri imyaka 15 ugira ukosore. Ntibavuga ngo bashize imbere ngo kubera hariho ivyo bagomba gukosora. Murazi yuko kuva mu 2005 mbere ndeke kuva ngira ngo muhari CNDD FDD ubaho kwari kugira ngo dusubirize mu buryo igihugu cy'u Burundi cyari casinzikaye. Igihugu cy'u Burundi murazi yuko cyari igihugu twavuga tuti cyari cazingamye, hanyuma rero kugisubiza itoto gisubiye kuba igihugu si ibintu byoroshe. Kuva mu 2005 rero ni muri ayo mahinduka guhindura igihugu kugira ngo kibe igihugu gifise iteka nitekane nk'ibindi bihugu. Abene igihugu aho babaho mu gateka kabo twavuga tuti bagatunganirwa mu gihugu cyabo c'amavukiro, bakaroranirwa n'inyango, niho twoca tuvuga uko igihugu citeka kandi kirimo abene igihugu nabo baroraniwe. Ivyo rero urumva ni intambwe nyinshi cyane. Ubu twavuga tuti ubu tugeze ku yindi ntambwe. Hariho intambwe ya mbere kwari kubanza gushiraho ubutegetsi bw'igihugu bwizewe n'abene igihugu. Ubwo butegetsi kugira ngo ubutegetsi nuko babushoboye gukingira abene igihugu, no butegetsi babushoboye yuko umuntu wese yoba agomba gukorera inabi abene igihugu, ubwo butegetsi buheza bukamuhana bukabanguranya n'abene igihugu kugira ngo ntibacanemo. Kugira ubwo bishobore haba hari inzego z'umutekano nziza zikingira abene igihugu, zihakingira n'igihugu. Hakaba hariho ubutungane bw'ukuri bukoresha amategeko, buza kuraba ko amategeko y'igihugu ariko arubahirizwa kwiteka ry'abene igihugu. Ni igihugu kiba gifise koko intwaro, uburongozi buriko bukora nk'abavyeyi b'igihugu koko. Ivyo vyose murabona ntivyari bihari, kwari kugenda turahindura tugusubiramo. Hanyuma rero nuko twari duciye no mu magume menshi, murabona abarundi bonyene bari barabaye nk'ibinyamaswa. Hajya kugarukana umutima w'ubuntu mu Burundi naco ni cyari igikorwa coroshe. Twategeza kuba dufise abarongozi b'abavyeyi baza barahanura abarundi gushikaho tuja mu buntu. Abavyeyi leta y'abahuza iri muhuza ihuza abarundi. Nabona yuko uno munsi abarundi baratekanye, nta muhutu n'umututsi, bose barabona ko bafise uburenganzira bungana mu gihugu. Hanyuma hariho gusubira gusanura ivyasambutse mu gihugu. Igihugu cyari carafutanye, sinzi ko mvyibuka byari byinshi cyane, ibintu byari byarabaye nabi. Nimwiyumvire rero nko gwaruka gwari ruhari rutashobora rutarose ibako ryo kuja kwishuri, gwari gwishi cyane. Uvuze ngo bajane kwishuri ugasanga amashuri nayo ni make, tugaca rutangura kuyubaka. Ivyo byose kugira ngo turabe yuko tugira umushinge wo kubaka igihugu. Ivyo byose nivyo bigira umushinge, abantu batekaniwe bameze neza, ukasubira ukubaka umushinge. Je novuga nti rero ubu umugabo CNDD FDD aho ushikanye igihugu waradugije, turava muri cya kinogo twari mu nyenga, turaduga turubaka umushinge. Ubu novuga nti umushinge twamaze kubaka, igihugu burakibona, uri kurakiraba. Mbere je hari igihe mpora mvuga nti kugira umenye ko igihugu bukiriho urashaka kuva nk'abarundi bidoga. Kera ntibidoga, kugira bidoge nuko ababonye twizoga cyabashaka kuturengako. Rero uno munsi tugeze rero aho tuba tugaduza ibibambazi. Rero tukaba tugeze mu kiringo aho tuvuga tuti twinagure. Niko je ndavyita amatora ni nko kwinagura, tuzane abarongozi bashaka turabe abagifitiwe icizere, hanyuma duheze abo barongozi bacabandanya izindi ntambwe zitera zija kukurondera ubuzima bwiza bw'abene gihugu bose atanumwe avuyemo. Ubu rero no munsi umugambwe CNDD FDD washize imbere muri iyo ntambwe ugezeko, kuko imigambi yo ni y'igihugu. Murabizi yuko hariho n'umugambi ukomeye cyane w'iterambere ry'igihugu wavuye muri vya biganiro vy'abarundi baza baravuga abo ingorane aho ziva zituma abarundi bama mu njyane. Murazi ko havuye mu bwirizwa shingiro hakavamwo n'urya mugambi. Rya mugambi rero navuga nti niwo tuje gushira mu ngiro kuko wavuye mu biganiro by'abarundi bose. No munsi uwo kubwira gucapa isura y'u Burundi ahantu hari intambamye wovuga uti haracaragahaze tugomba kugorora ni he? Hagihugu rakire gidafise aho gifise intamba gifise ingorane. Igihugu kigizwe n'abantu baguma bashaka akarenzeko. Ushitse kuraka
ucurongera kandi nako karenzeko urumva rero ntitwovuga ngo agahaze abihaze ni tuvuga tuti turondere igihugu aho mwene gihugu wese atunga agatunganirwa mu gihugu ciwe c'abavukiro none kugira abone ko atunza agatunganirwa uno munsi turavuga ko umurundi wese atunza agatunganirwa oya nkibona abantu bari muri nyakatsi nkibona abana batagiye ku ishuri nkibona abantu bagifungirwa mu bitaro bataronka uburenganzira bwo kuja kwivuza nkibona abantu bakinwa amazi mabi yo mu ruzi batereza kunywa amazi meza nkibona abantu bagenda batambaye ibirato mbona abantu bambaye impuzu zizatabaguritse none ngaho umva turashika turacakeneye rero yuko tubona abarundi batunganiwe ariko iciza tugeze heza kuko kubona uno munsi dufise igihugu gikingiwe atawe inyuma azoza kudogoya abene gihugu tukaba dufise igihugu gifise igipolisi aho atawusindira uwundi atawuja kuri uwundi wagira ugiye kwiba ugafatwa ukaja imbere y'ubucamanza bagucira urubanza batagize impunzi batagize uku tukaba dufise intwari igizwe n'indongozi zitorewe no kuvuga yuko iyo witoreye umuntu ntumucakura umubona nk'umuntu aguserukira ni nk'umuntu w'umuvyeyi wawe utura ingorane ufise mwumva yuko ubu turafise ibikenewe vyose kugira ngo igihugu kibe cubatswe hanyuma rero hariho vyinshi bimaze gukorwa ubu rero dutera iyindi ntambwe nta uvuga ngo nahiga hazuze uje kugira naho tuzoba twakoze hari ibindi bizobibura gendera leta zunze ubumwe za Amerika uzosanga abantu bakirara mu ibarabara naravyiboneje nyene nabonye bariko barasega narabonye abicanyi bagenda bagatera amashuri wama wavyumvise no kuvuga imisi yose mu gihugu hama hari hagahaze gushika umuhero ni waza tukaja mwijuru nta kazoba kagihaze uriko uravuga uti ko vy'umutekano nawe no umuntu yovuga ati ashi uno munsi amatora nta mezi abiri asigaye kugira ngo tuyatunganye ejo bundi bati muri Bujumbura hari imigwi yateye iradurumbanya umutekano twavuga yuko tufise no munsi ushobora gutuma amatora azogenda neza umutekano urakwiye gose kuko ntimuze murabe nk'ubu mwicanyisha umuntu ngo amatora ntashoboka erega nta gihugu uzokwigera ubona abantu bose abamarayika ku buryo atawushaka gusahura utwubundi atawushaka kugira iki ivyo by'abantu babicanyi abantu babagizi ba nabi bama bariho igikomeye n'igiki nuko bufise rimwe nakubwira rero abajeje umutekano inzego z'umutekano zica ubwo nyene abo bantu zibahasha uno nyene nk'ubu rero nkajya jewe mbere hariho byari ibintu mpara nkunda kuvuga nti ngira ngo ni Imana ibikora kugira yereka abarundi aho bageze umva nk'ubu uravye nk'abo bavuga ngo bagiye muri iyo Bujumbura iyo ngaho haruguru bateye ukabona ngo nabantu ngo bafise ibigwanisha ukazubona mu mwanya mutoyi barabahashije ukabona ubu nta mwene gihugu akigaburira abagizi ba nabi uravye intara ingene yari yaranyoshwe n'abantu baguma bashaka kwiguma ihungabana y'umutekano ukazubona bijya vyabaye kijya rero n'ikimenyetso ca mbere cerekana intara yanyoshwe n'abagizi ba nabi uri kwavuga CNDD-FDD uravye muri iyo ntara ya Bujumbura hagumye hari y'imigwi y'inkozi y'ikibi ahandi ngwano yaheze abagatangura gukora ibikorwa vy'iterambere iyi ntara ya Bujumbura yaragize ibibazo hakaguma hari y'imigwi ugasanga hari abayigaburira abayinyegeza mugakubona no munsi ata mugwi w'inkozi z'ikibi ukironka indaro ukironka aho honyora haje navuze nti rujya n'urupimo Imana yashatse kutwereka yuko hahindutse hatakimeze nk'ahandi none wumva hari haranyoshwe n'imigwi y'inkozi z'ikibi ukabona ubu nta kibanza gifise ca wimvira mu Burundi bwose je nawe noshobora kuvuga nti mu Burundi ubu turi ku rwego novuga nti mu bihugu vy'abari vya mbere bifisa umutekano mu Burundi burimo kuko je nama numva nta mezi abirahera ntumvise muri leta zunze ubumwe za Amerika hishwa abantu muga mu Burundi ubu turamara ukwezi tutuvise wishwe birashoboka singaca mvuga nti none iki gihugu cari caranyoshwe n'abantu bageze bana b'imyaka n'imyaka tukaba dushobora kumara nk'ukwezi tutumvise umuntu yishe ubundi muga tukumva vya bihugu rutura vyitwa ko bicunga umutekano bifise ibigendajuru biguma biyereka ukazavuga umuntu yishe ubundi none mu Burundi atari bwo buri imbere mu vy'umutekano ubwo canke no kubera biba bitamenyekanye twebwe mu Burundi ni butoyi cyane nta kintu gikorwa mwisaha imwe kibe kitaramenyekana nta na kimwe ntibikunda uno munsi umubano w'abadasangiye imigambwe canke abadasangiye ivyimviro vya politike uvuga ko wifashe gute mu Burundi umubano w'abanyepolitike wifashe neza cyane ku bintu tutari bwigere tubona twovuga tuti ni nk'ibitangaza ubu vyerekana mbere yuko abarundi tweze turahiye kuko muri politike ubu twamaze kuba abantu
koko bakuze twakuze muri politiki kuko ubu ntukibona umunyepolitike ngo uvuga ngo ni mubi ngo ko ngo mutari kumwe umugambwe ubu urabona abantu usanga bariko barasangira usanga bari kumwe batera inkuru mbere hariho ibitangaza urabona turafise n'umugwi umwe wa WhatsApp tukuba tuvuganira buzi ubona umuntu avuze akantu ubundi akavuga ugasanga tuguma turiko turatera inkuru umubano rero biraboneka neza ko umubano w'abanyepolitike ari mwiza cyane iki rero ni kimenyamenya cyuko amatora azogira neza ameze neza cyane abavuga ko urubuga rwa politike gugaye urukugurirwa CNDD-FDD n'abashikuza burya kugira avuge ngo kugaye ruba kugaye gute je nico kibazo nanje ntama ndiko ndabaza reheraba iminsi yose mu kwezi turahura tukagira amanama hanyuma muri ayo manama umugambwe wose uravuga ingorane wowe ufise je ndarindira uvuga ati je ndafise ingorane vyase haheze nk'amezi arenga 6 atanu ariko aravuga ko afise ibibazo mu nama none ivyo bintu yoja kuvuga inyuma y'inama umva biba ari ivyo canke abariko ashaka mugare habarundi baryoherwa ariko bacafuza Burundi bariko arerekana ko atakigenda hari abo babiryohera mugabo ukuri kumenyekanira mu nama hanyuma urumva abakuru b'imigambwe ku rwego rw'igihugu bahura mu kwezi mu ntara ni 2 mu kwezi abaserukira imigambwe mu ntara muri komine ukonyene 2 mu kwezi bose ni ukuvuga yuko ibibazo bije vy'imigambwe bitorega umuti hariya nyene kuri komine ugasaba bizodushikira twebwe muri mu ntara ahubwo ibintu naho hoba haragahaze karaheje gutorega umuti ntabakidogera imbonerakure burya bibaza yuko zigeze zigira ibibazo n'abantu ahubwo bari abantu bagwaye ingwara yitwa imbonerakure burya hariho abantu b'inzigo ashobora kubera ati kujya mugambwe none ufise ugwaruka bwishi cyane nibiki kubera iki bobo babakunda hari umuntu agirisha ariko akundwa ugasanga rero nkajya uravuga ngo nkarujya gwaruka uwo rumpa rukazi wanje yemwe agace yumva kubera gwase kuji wabo ubwo gwaruka rucera ubabasi ugaca usanga mu mutima we yaramaze kumva yuko ari umwasi urazoraba mu Burundi umuntu avuze uza kubavuga ngo ujyana naka ngo turankana kumbe ni wowe umwanka iyo umwanka uca wibaza ngo nawe arakwanga hajya rero keshi ivyo bintu vyo kurabana ribi biva ku mutima w'ugwampo wewe ubufise kuko nta muntu ashobora kwanka umuntu amukunda ntibikunda rero ivyo byo kuvuga bimbonera korera iki je nabonye yuko vyari ibintu bariko bararondera vy'ivyitwazo kuko so bwambere uravyibuka barigeze no kwerekana amasanamu yo muri Nigeria bayita imbonera kure ngo ni Karusi ivyo byose vyerekana yuko ni ibintu baremantanya kugira barondere ingene mu gihugu vyerekana ko hari umuduga ubu ntabakubitirwa ko batinje muri CNDD-FDD bari no musi jewe nta hantu namwe ndumva bakubise umuntu ngo ntiyagiye muri CNDD-FDD hanyuma hari ikindi abantu naho nyene bafata ukutariko jewe na Jerome dushamiranye tugapfa nk'akantu tukagwana ntushobora kuvuga ngo hagwanye ngo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagwanye na Jerome ni Evariste yagwanye na Jerome abantu benshi ivyo vyose babashaka kweganisha iki injyane babashaka yuko abantu bankana mu gihugu erega burya nico cishe Burundi waza wumva umuhutu n'umututsi bagwanye ngo abahutu ngo n'abatutsi bariko baragwana sivyo ni naka na naka baba bashamiranye mugabo kubera abantu babashaka ko abinjyane baca babikwega kninisha kugira ngo habe bimwe vyo gufatangana nyene nta kundi ngo nowe wacu ndamugwanire ngire gutu gacusanga rero abantu barashamiranye bitari kubivyo imyimenyezo ya gisirikare yimbonera kure nta na hamwe mu ntara ika ntayigeze jewe burya nuko barakurikirana jewe nabaye umusoda jewe ndazi kijya kibazo aho cyavuye burya haraje icigwa mbere n'amahera yatanzwe n'abanyaburaya icigwa hariho umugambi witwa DCS no mugambi wari wo guteza imbere inzego z'umutekano muri uwo mugambi rero bavuga bati kubera Uburundi bukenye budafise amahera menshi bukoresha mu kigega ca leta reka tugire ingabo nkeyi n'abapolisi bakeyi tubagabanye hanyuma turiko turiga twavuga tuti ntibikunda Uburundi uravye aho bugeze ntibwoshobora kugira abasoda bakeyi n'abapolisi bakeyi kuko haracariho imigwi y'abagizi ba nabi inkozi z'ikibi zaracariho kuko urabona igihugu kivuye mu magume abantu barabaye ibikoko hanyuma rero baravuga bati hariho umuti w'ingene abasoda bogabanuka n'abapolisi bakagabanuka bati reka twigishe abene gihugu ingene bakorana n'abajejwe umutekano
hanyuma rero baca batangwa kugira icigwa kwigisha abajeje umutekano abasoda n'abapolisi ingene bakorana n'abene gihugu no kwigisha abene gihugu nabo ingene bakorana n'abasoda n'abapolisi bariga mbere haratazwe n'ubushimwe bwinshi ku bene gihugu haratanga ubushimwe bwinshi ku basoda n'abapolisi bashoboye kumenya bariko baragira imyimenyerezo ko baragira imyimenyerezo hakabihiganwa hakaba mbere bakaronka n'ubushimwe hanyuma rero hari habagizi ba nabi bategura ikibi ku Burundi abo bategura ikibi bararaba bati bibaye uko abasoda n'abapolisi n'abene gihugu bose bagafatagana mu mutekano w'igihugu ntituzosubira kuronka aho tubaca bati rero turabe ingene twoca inkokora abene gihugu ntibasubire gufasha abajejwe umutekano mu mutekano muravyibuka bavuga ngo umwene gihugu ngo kirazira kwaja mu mutekano w'igihugu nkuko umenga boronka umupolisi azoja ku rugo ntibikunda hanyuma rero abo bantu baca babwira abanywanyi babo mu migambwe abari barateguye ico kibi bati vamwo duce tuvuga ko ari bajya bonyene basigaye hajya rero abantu ntibazi yuko inkozi y'ikibi uno munsi izokora ikibi ngaha mugabo umenye yuko ubonye inkuba irabije ntuvuye ngo mara abasi n'umukunzi barajana abantu rero niho batanguye guca bagwanya abene gihugu basigaye bahagarariye umutekano bakorana n'inzego z'umutekano bari muri komite zihurikiyemwo bose hanyuma bijya byose niho cya gitabo no kugira yuko mbere abanyaburaya nibo nyene bataza amahera yo gukora ivyo byose muga ingene bagarutse bakaba aribo bagwanya abene gihugu ariko baje mu mutekano cyane akarero mpuranca ntanga none mwarabonye ivyabaye mu ruhagarika aho haje abantu bagaca mu ryahumye abajeje umutekano kuko ntibazoja kubuyira bwose bwo umwonga mu bintwabi nibikunde abene gihugu nibo bacunga umutekano hanyuma bakaza bakarimagura abantu mu mwanya mutoyi bagaca birukira bakajabuka bakigira bagasubira ikongo bijya biranezereye ntimubona yuko byari bikuye ko abene gihugu baza bararereka kugira bace babwira umutekano bati turabonye ibintu umenga turikeze abajeje umutekano bagaca banyaruka bagatabara rero ivyo ntwavorera abantu benshi ni kubera batazi yo vyavuye bo bapfa kubona bapfa kugenda bagwana batazi nico bariko baragwana icari hajya ntibazi ko bariko bacira icanzo abagizi ba nabi inkozi z'ikibi kugira zize kwica abarundi nico tubaje namambwira abantu nti ahubwo tugize izo komite z'umutekano zihurikiyemo bose kugira bose haje umugizi wa nabi abo umugizi wa nabi wa bose ntawo umugizi wa nabi wumwe iyo rero we wase kujamo gucunga umutekano nuko ubushaka kurerekera inkozi y'ikibi na uri inkozi y'ikibi je niko nabivuga tugarutse rero ku migabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD washize imbere General Major Evariste Ndayishimiye no musi twovuga ko bikuru mu bikubiye mu migabo n'imigambi CNDD-FDD giye kuzoshira imbere ari ibi nakubwiye ibijanye n'ubuzima bw'igihugu ni nka vyose dushaka kuvuga ngo nzokora iki ngureke kijya erega igihugu ni nka kujya ku mubiri w'umuntu ntuvuga ngo agahererezi bakanuka agahererezi bakagwaye ngo ntangorane ngo ijisho rifise urumva hose ahantu hagwaye ukabuzi uko Burundi bwari bwarazingamye ku bisata vyose by'igihugu namwe je nararondeye ahantu namwe hoba hari hameze neza narabuze igisata nakimwe novuga yuko rero uri ubu uno munsi turiko twubaka Burundi tubujana ku Burundi igihugu umwene gihugu wese yumva ko aroraniwe atunga agatunganirwa mu biwe no mu vyiwe uvuze gutyo mwasanze igihugu kitakira igihugu nanke kubesha none igihugu kitagira leta itunganiriza bose igihugu kitagira abajeje umutekano bacungera umutekano bose kitagira ubutungane bugirira ubutungane bose mu gihugu none ico gihugu umva kibaho igihugu kugira kibeho twe twakibona imbibe gusa mugabo nticabaho wewe waraboye igihugu rero n'abene igihugu babonye abajeje umutekano biruka bagahuga wewe wari urumva kwisi aho abajeje umutekano w'igihugu bafata inko bakarimagura abene igihugu ntibibaho ico gihugu ntikiba carafuditse kuko igihugu kugira kibeho haba igihugu kugira nyene aya matongo yose ageze igihugu hagaca haba bene gihugu basangiye gupfa no gukira hagaca haba n'uburongozi bw'ico gihugu ubutegetsi bw'igihugu nivyo ntitwayibishizeho kuva mu 2005 so dutanguye kubishira urumva rero ico gihugu cari igihugu mu gifaransa hari ico bita état en décadence ni igihugu capfuye erega w'iki gihugu kirashobora kubaho kitagira n'igihugu rufata abanyisirayeli hagiye bariko bava mu Misiri bataha cari igihugu muga kitagira igihugu mugabo cari gifise umutware Musa kikagira n'abandi batware hasi gushika hasi mugabo batagira
izijambibe kitagiraho gicumbitse ikitagiraho gicumbitse rero twebwe natwe twari dufise aho igihugu kigarukira muga abantu bacu bose basanzaye ingabo zitagira umutware nazo bazita impesa reka mvuge ko mu Burundi twari dusigaye turi impehe hanyuma rero tutangura turacubaka uno munsi rero urashobora kubona igihugu kiraramutswa serugo ni igihugu gifise ubutegetsi hagize ubusindira uwundi haraba ubanguranya leta irabanguranya numva kiriho tubu novuga vyangombwa bikwiye kugira rero dutangure kurondera ubuzima bwiza bw'abene gihugu birakwiye rero novuga ni mu migabo n'imigambi ya CNDD-FDD no munsi ku bisata vyose by'igihugu tugira tubiduze hanyuma biduge murabona twaratanguye hariho ibintu je mbwira abantu ukibuze je narigeze kugira icigwa mvuga nti ngira ndabe ivyerekana ko igihugu ari coro kuko abandi biga ngo ivyerekana ko igihugu gitunze cyangwa kidatunze jewe nakubwira nti kugira umenye ko igihugu ari coro abene gihugu baco baba bameze gute ukazobona abene gihugu bararubunda cyo gihugu kagikenya ubwa mbere nibaronka ico barya nico ca mbere mu Kirundi je ndi ukakira umwana hariho urubyino bavyina basogokuru na badata banyeruka mu kaza umva guhimvye ntabura harara nukuvuga icambere banzura ico abantu catamira uwo mugambi murabuze ko twawutanguye kuva dutangura urya mugambi w'iterambere ry'igihugu wo kurwanya inzara umuntu wose kuronka icubuke uno munsi imirimo yose iranezerewe cyane kuko ubu tugeze ku bice birenga 85 kwijana genda urabe mbwira mu 2005 wari bwabona ibigori vyumye ku mutumba vyumye mu mirimo uno munsi urabibona vyumye mu mirimo kare twagira inzara yo kuva mu kwezi kw'icumi nayo kwa 12 twakizwa n'umukubi wo mu kwa kabiri nk'ubu ugasanga intoke zisigaye zisa n'urwatsi rutoto kubera kurya udukubi gusa nk'intohera abantu uno munsi wobaza umwana uno munsi uti we ntohera urazi carico ntacazi mugabo kera kubera mwagenda mugasubira gusoroma aho mwasoromye ibijumbu ubugira kabiri twari tuzi cari c'intohera uno munsi intohera abana bo genda uzunguruke hose reka nkubwire mu 2005 uri bwakwashi yari hari aho wahonyura hose yari kwashi gusa uno munsi genda ubaze ku bitaro uti mwebwe ko mujejwe kuvura abana muronka abagwaye kwashi bangahe mu ndwi uze wumvirize kugira umenye ingeri igihugu kiriko kiraduga ugira uvuge yuko Burundi buri mu bihugu bitunze uno munsi nakubwiye hariho ibimenyetso bikwereka igihugu gitunze ico ni cambere kurya abene gihugu bafungura neza uzovuga uti ico gihugu kimerewe neza burya ibindi byose bica bikurikira bwa kabiri n'amagara y'abantu uno munsi urabona hariho abantu bagifungirwa mu bitaro hariho abantu badashoboye kuja kwa muganga kubera babuze udufaranga uno munsi bitaro ugasanga abo ni kure no kumushikana yo biragoye uno munsi ugasanga ari kwanywa amazi amutera korera amagara y'abantu ntameze neza duteza kuronka amagara meza twafunguye neza hanyuma urwaye arashoboye kwivuza hanyuma tugakingana za ngwara z'ivyadukizo zakorera amacinya kubera tuba tubayeho mw'isuku hanyuma ikindi naco no kurwanya za ngwara zitagira mvura rega hari ingwara zitagira mvura hari ingwara gukira byari vyoroshe mugabo kubera ubukene udashobora kugira umva nk'amagara y'abantu urumva ko haragahaza tuje ku mashure utereza kubona abana bose b'igihugu baciye ubwenge bafise ubumenyi uno munsi hari abana batashobora kuja ku ishuri kubera batagira uduhera tw'ishuri nk'akarorero mugabo leta rero yavyoroheje cyavuga iti muzokwiga kubura agaca avuga ngo dukaye natwo ndadukure ugaca usanga ivyo vyose nivyo vyerekana ko tugikenye hari hagahaze urumva aho turi kuri ivyo uburaro utegereza kubyavyereza rero nakubwiye naho bavuga igihugu yakivuye ko kimeze neza ntaho barara mwibarabara uburara mu nzi itava none uno munsi abana tacafise nyakatsi naho zagabanutse tacafise nyakatsi abantu ntibaronka uburaro bwiza n'ufise ngo arafise uburaro bwiza ugasanga akazu kasugumwe ntigashemeye niko rero kazogaruka kakakubatira zangwara urumva ivyo vyose nivyo kurwanya ubukene urumva nk'ivyo hanyuma ukabona uti ubwo turafise kazozejo burya ibidukikije birubahirijwe ukibona amazi akama kubera inkaratusi bateye zigaca zikamya amazi ugasanga amariba arenga 200 mu gihugu cyose yakamye
aho wumva dufise kazoza no igihugu kigira kibe ubugaragwa busigura ni ikirere kitagira ubuzima murumva yuko rero none kuri ivyo byose murafite ico mwategekanije urumva rero iyo rero giri kugira imigambi y'igihugu ku kintu cyose ubona hari hagahaze ucuvuga uti aha wogira uko aha habuze iki kugira bigende neza nico gituma nk'ubu tuvuga tuti turabe ingene abenegihugu bose bo kwinjira mu bikorwa bakagwiza umwimbu kugira ngo bashobore kwikenura mugabo bose bicaye ntibizokunda bose bategerezwa gukora ibikorwa vyo kugwiza umwimbu kenshi abarundi je twaraganira n'abandi benshi ndafise itombora ko jewe naratembereye abarundi tukayaga twashobora kuyaga ingene dushobora gutera imbere tukava mu bukene ugeze uravuga uwogira iki ngo mutahe nawe ukavuga uti wogira iki umutahe nawe umva nkuko umenga hari ikintu kizokoroka kiva hejuru nico gituma ntevye ndabaza ikibazo nimbe hagati y'amahera n'igikorwa hatanguye iki bose baraba none hari umuntu numwe yavukanye amahera nta numwe ku yisi Imana ikirema Adamu na Eva yabashize mu itongo iti ririme ribabesheho nico cabe nico gituma rero udakoze Jajya mpanumviza abantu bavuga ngo abashomeri mu Burundi turacafise ibikorwa birenga miliyoni 10 bihari mugabo umuntu agashaka yuko aza kwicara mu ntebe nzeze zunguruka mu biro ngo ni habavuye mu bushomeri oya mu biro nta mwimbo hariyo mu biro no kugira worohereza abagwiza umwimbo mugabo abandi bashaka kuja mu biro bose none je paravuga ni nk'ubu mu Burundi bwose woza ubona bose babaye abashoferi bose babaye abarimu bose babaye abaganga bose babaye abaplanto bose babaye bazoca bagiki ushobora ko batuze ko baronse ubushahara erega amahera n'ibipapuro amahera kugira uvuge ko utunze ugira amahera angana n'umwimbu wakoze rero uno munsi rero twebwe turavuga tuti none kugira umuntu yikenure vyogenda gute ategeza gukora mugabo mu bashiri ku kivi muzogira ubwa mbere umutahe n'umuntu nyene ugira umutwe uri mu bwenge ushobora gutunganya umugambi wawe wajeje kugira umutwe uri mu bwenge urafise inguvu hamakavuga uti ngira nkora iki rero ibikorwa ni byinshi cyane hari ibikorwa bisaba yuko utegereza ko ufise amafaranga nibikorwa utari bitarira gusaba amafaranga je marambwira abantu nti nkobo je ngiye nkegeranya ivyatsi byose nkabishira ahantu mu gishimo bisaba amahera ngahe kuvyegeranya ni jewe nyene ndagira kavyegeranya bicitse amase ncangurisha sindose amahera ayo mahera sinshagera nkagura inkoko cyangwa nkayagura isuka nkagura iki gacha kifasha gukora nikuvuga yuko ikintu ca mbere burya abarundi dukwiye no kubanza gukanguka dukangutse tugahindura inyifato imico yacu tugaca rero tuja ku kivi hanyuma rero leta kubera twaracerewe biteye ubwoba twaracerewe dutegereza kuri hakwiruka nico ituma leta rero cyita ku rutare tireka ndondere ivyo nzobafashisha kugira bashobore gukora ni hajya rero mwabonye leta ubu yatanze amahera y'imitahe y'amakoperative kugira ngo agwize umwimbu hanyuma amakoperative ashoye n'ayacaronka y'amahera urumva rero imigambi ya leta no kugira ifashe abene gihugu kugwiza umwimbu ntuzovuge ngo leta nizoja kurima mu iyo muvuze amakoperative abarundi benshi barumva ningoga koperative sangwe bagaca bavuga ngo ni za CNDD-FDD ega CNDD-FDD novuga nti niryo soko ry'imigambi yose y'igihugu kuva mu 2005 CNDD-FDD niyo soko ikintu cyose uzobona gishasha kuva mu 2005 chanza rwa CNDD-FDD none ko ari imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD urumva rero ubonye abene gihugu basigaye bakora cyane ucavuga uti ivyo ni vya CNDD-FDD abo mu CNDD-FDD atabawe ni vyayo ni koperative sangwe ntihabikumira abandi none aho mu Burundi abantu batawe kwisanzurira bagataba bakagira bakinonora imitsi bagakina warabonye ingene tuvundurura umunonotsi hariya mu Ruyigi mu Kayongozi hariya muri commune Bweru Francine iyo leta itakora ku buryo abanonotsi baja habona bagahigarwa twari komenya Francine tumufise mu bisanzwe none Francine sepa ntitwovuga ko ari icamwa camye muri politiki ya CNDD-FDD mugabo Francine sumusere CNDD-FDD
rero ubonye ibintu byiza ntuzotangare bavuze ngo ni vya CNDD-FDD erega nabibi bacavyita ngo ni vya CNDD-FDD rero tuba tugerageza uburyo bwose dukore vyiza gusa rero tugomba tubikorera ayo makoperative twebwe ico tuzi ni citwa koperative tuzi akamaro kayo kuko nazi neza kandi ntabesha ko zirya koperative zizogwiza umwimbu mu gihugu itunga muze murabe mu myaka iza muzovuga muti mbega Burundi ko busigaye ari gitangaza nibiki bati vyavuye ati hariho umugambi waje abantu batangura kuja hamwe bakorera hamwe baragwiza umwimbu barashora barakora amahinguriro none herabinye mu Burundi busigaye bumeze izo koperative rero ntizikumira zikumira gute koperative tuvuga tuti koperative abarundi twese ahubwo tute mu makoperative hari nabazi ngo hatereza kwa koperative imwe ku mutumba ntakwiye imwe oya jene mwakarero jende muri koperative yo ku mutumba wacu niyitwa sangwe oya kubera turavuga tuti abantu nibaje mu makoperative baje hamwe burya mu misiza mbere hazoba nk'ubu abarimye ibigori usanga bafise koperative runini abarimye ibigori bo mu province bose bafise koperative abarimye ibitunguru abarimye bibi aborozi b'impene aborozi usanga bose kugira ngo bashobore kugira umugambi wo kugwiza umwimbu muri ico gisata bo batoye nico gituma hajya rero twamaze kugira novuga nti umushinge w'iterambere ubu rero ubu tujya tuvuduke twese rero tagore gukora tugeze umwimba hanyuma dutera imbere iyi migabo n'imigambi ya CNDD-FDD kwija guhura n'umugambi mukuru w'igihugu taba tuvuga yuko umugambi mukuru w'igihugu wa CNDD-FDD none erega navyo nakubwiye vyose CNDD-FDD niyo soko y'imigambi yose iri kuri mu gihugu hanyuma muribuka yuko mu mugambi w'igihugu kugira ngo tubone ko rutekaniwe murazi ko haba ibiganiro bihuza abarundi bose muri ivyo biganiro jewe nabigiyemo gose hari n'abavyino batazi icamwa kizovamwo hari ikibazo ngo kubera kitwama mu njyane imisi yose bagacavuga ngo n'ubukene ni kubera ubukene hagaca haba ikibazo none ubwo bukene twobuvamwo gute hagaca rero batanga kuvuga bati wogira iki hajya bajya baza barandika rero buri ujya mugwi biga byose baravyanditse no kuvuga leta icibifata byose ikavuga iti mu biganiro havuye yiki ati havuye yibi igihugu kirakwiye kubakira ku mategeko mashasha intwari bereye avyogenda gute aho no kugira ibwirizwa shingiro rishasha nta kundi bagaca leta icitunganya ibwirizwa shingiro basubiza iti mubona bimwe mwasaba ari uko bimeze babonye ari sawa bace baritora ngumvaho nibarerega leta kiraja kuri vya bintu navyo byotuma igihugu gitera imbere iravyegeranya ibigira umugambi w'igihugu w'iterambere icabija ngaho ibwirizwa shingiro yaziko ryavuga yuko umukuru w'igihugu azogira ikiringo c'imyaka 7 ngira ngo ivyo narose umwanya wo kubisigura kuko je nabikurikirana cyane bijya biganiro umukuru w'igihugu amara imyaka 7 no kuvuga yuko abarundi bariko baratunganya baravuga bati mu myaka 7 ya mbere mubona twokora iki kugira tube dushitse kuri iki bagace baza barabigisata ku kindi ivyo kogwa nujya mugambi rero w'imyaka 7 umugabo urumva so imyaka 7 watanguye mu bihumbi 2018 murumva yuko mu bihumbi 2027 tuyazoba imyaka 9 imyaka 8 nzaba imyaka 9 byumvikana yuko ubu umuntu wese azanye umugambi uri inyuma y'ujya mugambi w'iterambere ry'igihugu uwo muntu ntari kumwe n'abarundi ntanazi niyo bageze nico gituma je nibaza yuko uwoja kure y'ujya mugambi emwe je ndazi neza ntibazomutora ahubwo ubu werekana ingene ushira mu ngiro ujya mugambi rero muri CNDD-FDD twebwe imigambi yacu nishigwa mu ngiro giyo migambi abene gihugu batoye tuzoyigira gute hajya rero kugisata umva twebwe ducatuvuga tuti tugezeho ubu nikaro tutera yindi nta uvuga ati CNDD-FDD mu matora y'2020 turimwo icivugo cyo mu majambo 2 canke 3 nyamukuru twovuga izo binkingi ziyi twebwe byose bishingiye ku iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako iyo ngingo niyo ari ishimikiro giterambere ryose y'igihugu no kuvuga iki umurundi wese ategerezwa gukora mu iterambere kugira ateze imbere igihugu udafise ico yaterereye mu gihugu ahubwo nta n'ikibanza bafise mu gihugu abe amakwirigara twe tuvuga uti nta ikibanza bafise cyane ndize makori razovuna umurundi bizobandana no kuvuga iki abantu bazi ko ari amakori no kuvuga yuko wewe wateze imbere igihugu washoye none ushoye ntihaca haba amakori
erega irya soko washoyemwo irakeneye yuko ibungabungwa birakenewe ko twubaka ibitaro birakenewe mudataza bakora burya abantu benshi bazi ko bakora ari mabi iyo bari bazayo bizanira na ingena ngana ariko mbiyo baye menshi y'inzoga burya urazi ujya icupa ry'umuvinyo ikora ritanga ingene bingana unya icupa rya whisky hari umuntu ntagufata ngo nuko utangiye icupa rya whisky mugabo ugikora ubutazi mu gihugu riba ari rinini cane Babarundi rero ntibaramenya yuko iryo kori ari ryo rigaruka rigateza imbere igihugu ikori ahubwo none ubu ni twatereye amatora none ni kori none nkayova ngo Abarundi barapfunitse kuko batereye amatora igihugu cawe utegerezwa kurondera ruterera kugira ngo cubagwe rero je novuga nti imigambi ya CNDD-FDD yose ihagaze ku ngenerero sinakubwiye rero urumva ubiterambere riraduze nukuvuga yuko riduze leta yagize icinjiye mu gihe ca leta igacigaruka rero igacisubiza abantu rero kuko nta muntu azokubaka ibarabara rivu Bujumbura rije Gitega rumwe mugabo mwese muteranije twadukori harava kwibarabara bigera hariya ibitaro hava mu mabarabara ibitaro amazi meza umuyaga nkuba ivyo byose biva kuri ryaterambere we wizanira hanyuma leta igaciritunganya neza igacigaruka ikabatunganiriza namwe mugaca muronka bituma mubandanya n'ubundi mutera imbere muriko muravuga ivy'iterambere mukavuga muti iterambere Abarundi tugomba kubashira ku kivi murafise uburorero muri CNDD-FDD Abarundi bashobora kwisunga kugira ngo bashore kuja ku kivi urero ne bwise cyane kubera je ndakenguruka cyane uburongozi bw'iki gihe uburongozi bw'iki gihe n'indongozi zigisha ziriko zirakora abantu bagaca kare bari urasanga abantu bahugumbwa bakavuga bati jewe ndakeka yuko atakizovamwo akazabona ubuci abikora akabona havwe ikintu aca mwigana murabona nk'ibintu bijanye n'uburimwe n'ubworozi warabonye ingene ibiraya uzubona ibeyi korotse kera twari tuzi ko ibiraya biva mu Rwanda mugabo kubera duciye tubirima twaje dusanga mu Burundi ahubwo hakunda ibiraya korunja no mu Rwanda ibiraya bica birakoroka ni beyi ni ibintu rero vyinshi kubaka amashure abantu bari bazi ko leta rizotegereza kuza kubaka ishure mugu no munsi Abarundi bose barazi yuko bashaka kwibakira ishure ubwo nyene babaryubatse abone butugeze ku ma university ubwo n'uburorero twarabonye ko vyose bishoboka ibarabara kera twari tuzi ko ibarabara ritubatswe na leta nta wundi mukubu sigaye nzamura mu ikomine bariko barasanura ibarabara uzubona abantu bavuze ngo ibarabara tugisanure ngahi wacu urumva vyose biriko biraduga biboneka ko Abarundi bagiye kugira iyo migabo n'imigambi none se ko yumvikana ko ari migambi atari mike mwiyumvira yuko izotora nko buryo bungana ikigo amafaranga akazova he amafaranga ntava mu bikorwa nyene none je nkora razi yuko hari hakantu nabandi ko ndavuga ingene inkoko ivyara inka inkoko kwivyara inka abantu bose ntibavyumva ntibabitegera uti none uzokura amahera ayahe yo kugura iyo nka nk'ubu urumva nico uciumenga nico bajije uzokura amahera yo kugura inka je ndakubwira nti je ngira mbanje gukorera umuntu nkoriwe mbanje donke amahera yo kugura inkoko iyo nkoko izobera urubuswi icivamwo inkoko zitanu izo nkoko zitanu zikuze ninagurishamwo 4 zizovamwo ikibuguru c'ingurube ikibuguru c'ingurube naco gikure kivyare zimwe ndazigurisha zibikira ibibuguru no kuvayo ngurishije ibibuguru ayo mahera cagaburira izo zindi ngurube nazo zikure ugurishije ingurube 3 nta nkirimwo no kuvuga yuko were uciye umbaza ngo iyo nka ngo none ngo urabona amahera azova muri iyo nkoko no kuvuga yuko ibikorwa vyose ukoze nivyo biva nko mahera akora ibindi bikorwa bikurikira igikuru no kuba ufise umugambi ko kuvuga uti nshaka gushika hariya muguno musi ndaha nzoshikayo gute reka maze nkora iki cyambere kizozana iki naco kizana iki kizana iki uzubona twashitse none mu 2005 twatanguje iki kugira ngo no munsi twe duhisa amashuri arenga 2,000 twari duhise umutangana iki mugabo urayabona ntari ngaho wobaza Burundi uti tuvugisha ukuri aya mahera mwayakuye twese twarabana mu maso mugabo ndagira kubwira yuko twebwe imigambi dufise si migambi yayindi uza kubaka ngirango bati amagorofa amwe y'ipari oya
sasa ivyo ntibiba bibaho wewe uravuga uti twe dushaka tuzoshika mu myaka 10 ari mu myaka 20 mukavuga uti tugire umuvuduko nguko ko tuzobikora bizogenda uko bigenda uko gushika nk'ubu nkakubwira nti kuri iyi migabo n'imigambi twiyemeje turabona yuko mu 2027 n'imiburiburi akanyamuneza kazoba kangana nka 80 mu Burundi ukabibona tugaruke rero kwirihiganwa gimirije risigaje iminsi dashika amezi abiri muri ko muhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mushika abantu bashika ndwi Evariste Ndayishimiye afisa akabirya kahe kazotuma je imbere yabo batandatu jewe navuga nti reka tuvuye ko bariko bavuga ngo guhiganwa je hariho amajambo burya ntakunda tuma hazi injyane abarundi tugira turondere muri twebwe nyene uwo dushira imbere kugira rero tumushira imbere abarundi tutegeza kumva ko turondera koko uwo tubona ashoboye koko kuturongora kaje imbere kugira tumumenye niki tubanza kuraba mbega arashoboye mbega niki twamenyera ko ashoboye turaba ivyo yamaze kuko ukavuga uze kuzana uwiga duca tubaza gucererwa ariko ariga twigirako ariko ariga tukaza ducererwa nk'umwaka ico cyabere gituma abarundi nukubekebura ntibihende ni vyiza ko tubadaye dutera imbere mugabo tuvuze tuti tuza n'ubanza kwiga je rero sindumwiga ndafise amahigwe jewe narose mu buzima bwanje nakuriye mu muryango ukenye nkabona nti jewe uko nakuze sishaka ko abandi bana nabo bokora nkuko nakuze tubakurira mu nza nkavuga nti jewe urumva yuko ndazi amagorwa y'abene gihugu bato kuko twarabanye turagoregwa hamwe mu magume cyane mu mahigwe twarabanye ndabikuriramwo ndabizi tubanye hageraho tuvuga tuti twiyubake twaragumanye ku ntambwe zose gushika kuri no munsi jewe narazungurutse bisata byose by'igihugu ntuzoza kumbwira ngo hajya ngo bigenda gute ngo nje kuvyiga jewe ndazi abajeje kugwiza umwimbo muri leta ndazi aho bagwaye ningene buhokira kuko nanje narabaye uvuze uti umushikiranganje ntashobora kumpenda kuko nanje narabaye umushikiranganje uze kuvuga umusirikare mu by'umutekano nanje narabibaye nukuvuga usanga jewe novuga nti ifi mu mazi abene gihugu n'amazi naje nkoga hanyuma amazi akamye ifi cipfa nifi burya ikinyabuzima kitari mu mazi ayo mazi nitwa amazi urumva rero hariho ibintu vyoroshe usanga uvuga uti turi kumwe twese ntacyo tazoshobora rero ko ngira imana rero tukaba bene gihugu tuzinanye bose bato n'abakuru tukaba twarabanye twarakoranye je mbona yuko biroroshe cyane ko twibandanira uri general majoro ntibahava bikanga intwaro za gisirikare ko zigarutse zihava zibabangamira erega je nakubwiye nta ntwaro ibaho itagira igisirikare intwaro itagira igisirikare bipfuye igihugu kugira kibe kugira intwaro ifise igisirikare gikomeye gikingira igihugu kugira ngo ntagire ikindi gihugu kivogera itegeza ko ufise igipolisi gikomeye kiza kirarereka ntagire umunyagihugu atera uwundi amutera kutwiwe nuvuga yuko rero muvuze ngo intwaro ya gisirikare nta ntwaro nimwe yibaho itagira igisirikare hanyuma umusirikare no mwene gihugu ashobora gutwara igihugu nk'abandi ariko baca bicura intwaro y'agacinyizo bakicura gute nk'ubu ko twamaze gushira leta ishingiye ku mategeko erego ubu turi mu gihugu gishingiye ku mategeko ntushobora gutwara udashingiye ku mategeko mugabo rero ayo babivuga n'akahise kabi twabayemo aho twatwazwa n'igikenye utavuga twazita intwaro za jogora duhure no kuvuga umusoda yaza yitwaza ico gikenye mwese akabacisha ku buhomba no kuvuga yuko rero ivyo babivuga bafatiye kuri za ntwaro za kera zitagira amategeko uno munsi rero hari leta kubahumuriza bwa mbere amategeko nibo bayishiriyeho nta mutegetsi nimwe ashobora gutwara atari bo bamushize numva nko barashaka kuvuga bati Evariste turamuzi azohava dutwaza igikenye ntitumutora mugavuze bati ujya turamuzi ujya tuzogendana neza aca abantu ntibaraba rero ngo umusoda umupolisi umupatiri burya nta numwe badashobora gushira imbere yo avyiyemeje rega hari n'igihe baba bashaka kuja imbere muga nawe ukavuga uti eka ntavyo nshaka rero nivyo nta muntu yogira ubwoba kuko
ubu ni igihugu kigendera ku mategeko nta muntu n'umwe ubu agicisha ahiwe agicisha ku gikene. Dufate ko abarundi bashize imbere General Major Evariste Ndayishimiye mu 2027 imyaka ndwi ayimaze ku butegetsi uburundi bwa ofisi isura imeze gute? Kuvuga ngo isura ngo imeze gutya biragoye ni bimwe nakubwira nti ntiwova ngo nzoja kubaka yamazu nkamwe yo mu Bufaransa. Igikomeye jewe nuko mvuga nti abarundi twese turi kumwe dushaka gushika he. Bavuze bati dushaka ko mu 2027 twese ata muntu numwe azoba adafise kuri konte 100 duca tubija ko turi kumwe bose tugute tugaca tujana tugaca ruva ruti umuvuduko rero murabona dutegeza kugira umuvuduko munini kuko ibi bintu twiyebeje biragoye. Iyo rero urumva hajya iki gihugu kiba uko abene gihugu bashaka kiba. Jewe narigeze igihe kimwe ndasa n'umuntu ninuvye gatoyi yambono y'Uburundi ngere buzabumeze mu 2025 barabwerekanye ndavuga nte tuzoba tugeze kure heza vraiment. Hanyuma mugabo je ntamvuga nti none ko mbona abarundi bose ari binebwe bazotagwa gukora ryari kugira turabe yuko ikizovamwo muri ivyo bikorwa kizokubaka bijya kuno munsi mbona bose bicaye none bizokwikora bizokwikora mewe umuntu yo kubwira ngo Burundi buzari ijuru mu 2027 abarundi bavyumvikanye niyo sanga ari binebwe bose atandumwa mukurikira naho byo cyagenda gute. Igikomeye ni kuvuga uti twese rero abarundi twese dushaka gushika he dushaka gushikaho umwe wese yumva ko aroraniwe mu gihugu ciwe atarara ubusa bimwe nakubwira abafise amagara meza abana baja kwiga umugaca bavuga muti kugira tubishike ko rero tugende. Nico gituma je mvuga nti twese abarundi atanumwe avuyemo turi kumwe twese kurunane nta na kimwe tudashobora naho twoshaka izo nzu ndiko nakubwira je ndara ibintu tumaze kubaka bikantera ubwo buravye amastade tumaze kubaka abarundi bose babaza bati ibi nibiki abarundi rero twese turi kumwe twese urunane emwe muzobona tubishobora. Uburundi kugira nti bube agati kawaga muri stand David demutekanije iki mu bijanye no gutosora imigenderanire y'Uburundi n'ani makungu. Agati Uburundi sagati kawaga ahubwo hariho abantu banka Uburundi. Iyo rero hariho abantu banka Uburundi ntiyabifutse none ukundana na bose none uragati kawaga erega ujya amudakundana hariho undi mukundana hanyuma uwo nawe mudakundana arazi gituma akwanka. Igikuru gikomeye cyane nuko Uburundi butanka ibindi bihugu. Politike y'imigenderanire icambere nuko Burundi butanka ibindi bihugu. Mugo Burundi butegereza gukingira abene gihugu b'u Burundi kugira ntihaze umuntu aje kubahungabanya. Novuga yuko rero iyo utanka ibindi bihugu ukabandanya ukora ibishoboka byose kugira ngo abene gihugu bamererwe neza ibindi bihugu bica biza kuvumba ubwo buhinga wakoresheje kugira abene gihugu bamererwe neza acaza rero akati mbega wonyereka nawe ingene wateye imbere. Burya rero ibihugu imigenderanire ibihugu mu bisanzwe no kungurana ivyiyumviro mu gatezanya imbere mwese. Twebwe jewe mbere nkubwire uko jewe mbona ibintu jewe sinkunda umuntu asega je mu buzima bwawe sinsega simbona yuko Burundi bukorewe gusega. Uburundi bukozwe kugira bufashanye n'ibindi bihugu nitwa batugiye gusega baratwima twebwe ntidukeneye ko Burundi busega dukeneye ko dukundana n'uwo adufasha kaduteza imbere natwe tukamuteza imbere. Ubuza kutwiba ntitumwemerera kandi natwe ntawe dushaka kuja kwiba muga dushaka abo dufashanya rero kuko isi ni imwe burya intango ya vyose abantu bari babiri baduze abantu barigabura uko bagwira bagaburana mu bihugu mu bisanzwe rero isi ni imwe twese ku bwangingo twokundanye tukagenda tujanye mugabo kubera agatima atare kagira abantu hariho uvuga ati je burya Burundi cyo bumpa no burya ha agaca ashaka kuvuga ati mbega burya nindafise ingufu hagati Burundi na jewe reka rero abarundi ndabanyikize nibashika mu cobo nce ngenda ngivyabo ni hajya rero wabona baguma baducamwe imice baguma bashaka twankana kugira ngo batwibi vyacu. Iyo rero abo bantu babonye batagishobora kuvyiba baci avuga bati none nunguka iki reka nigire uno munsi rero azotera igihe avuga ati none ubundi ho nungutse iki
ko nagiye acavuga ati burya nogenda tukengengana burya ntihotera igihe nawe arya ko naje nkaryako nk'akaroje kubwira Uburundi buratunze cyane nuko abantu badashaka kuvyumva burya ufise umutahe ubutunze turafise umutahe nuko be turatunze hanyuma rero ubu tuvuga tuti ego nivyo turafise umutahe mugabo hari hagahaze kugira dutangure iryo tunga ryacu kurikoresha ugacuvuga uti wewe sha none ko we nawe ufise uduhera twogura imashini niyi tugaca tugira iki none wowe imashini yawe aya mahera wazanye ntiwokungu kugahembwa ku mahera yawe nanje ngahembwa kwitunga ryaje none nturose nanje nkaronka nico twiyita rero imigenderanire yuko mwese mwunguka mwese atanumwe aho hari ico mutekanije muri politike y'inzahabu n'ubundi butare kugira ngo ubwo butare butungisha abarundi bose ntibutungisha umugwi w'abantu nase nakubwiye yuko dushaka yuko itunga rusangi ribitunga rusangi ubutare ni itunga rusangi Uburundi ni itunga rusangi abarundi ni itunga rusangi yaje no kwitwa abarundi gari itunga rusangi nuvuga yuko rero burya butare bwose buriho kugira ngo abarundi baburonkeko akarusho mu buzima bwabo nico gituma rero iyo uri kurakoresha ubutunzi rusangi kama bwacu tubukoresha kuneza mbega niko bari kuriko bimvira abarundi buno muzi burya butunzi dufise butegeza gukora no muri kazoza abuzukuru n'abuzukuruza bategerezwa kuryako nico gituma rero ntuvuga ngo bube mbere Jenise uwo muguvuze no mugwi buno muzi kutiyumvira abuzukuruza bacu no kuvuga yuko rero burya ni itunga rusangi ritegerezwa kuba irizana akarusho ku barundi bose bubu nabo muri kazoza Evariste Ndayishimiye hamwe bishitse abarundi babariwe bashira imbere muri higanwa ryo kuwa 200 Rusama ariteguye gushira intayishize ico kintu ngo intayishize nama imyese yose shaka kigwanya umenga amatora tugiye muri sentare umenga bazoca urubanza nyene muri sentare oya abarundi tugiye hamwe tugiye kurondera uwo dushira imbere hanyuma rero abaza kwishira imbere y'abarundi ati ndabagiza raba murabona ko jarije ndabishoboye umwe wese avuga ati nije ndabishoboye hanyuma rero abarundi bagaca batoramwo umwe mu barundi rero nico gituma leta niyijeje gutegura amatora icitoramwo igwego rujejwe gutunganya ayo matora ubwo gwego rero iyo ruhejeje ruravuga ingene vyagenze ubonye ufise akangonongono uravuga uti jene mu ndabira jewe ndavye neza aya majwi mwanditsi wanje ntahuye nayo nzi nari narose bakubaza bati nihe ufise amakenga uti muri commune naka mu ntara naka bati mwoshobora kunyereka ingene vyagenze urabona twese tuba dufise uretse ivyegeranyo ahubwo ivyabona vyacu turungika bagenda bakabibona ugacugenda ukabaza uti abari ngaha bari baserukiye uyu muntu afise akangonongono ni bande ngo ngaha ugwandika icegeranyo ngiki turabe tubwira ingene vyagenze hanyuma bakaraba basanze bihenze bagaca bavuga ngo ya ngo twasaye twari twihenze harabura amajwi 5 reka rero duteranye hanyuma bagateranya basanze ari ukuri bakavuga bati he ntangorana rumva so kuvuga ngo wemeye ntayishitse nta rubanza rwaciwe ahubwo twese twahiganywe rega mbere iki cerekana yuko amajwi tutoyiharurira twebwe nyene mbe kumenga nabandi banyamahanga bazoza kwiharura rega twebwe abarundi nyene no kuvuga yuko si sentare rega nabo muri seni baratora bagiye bari muri irya mugwi ujeje batora nabo baratora vyerekana ko nabo nyene bafise aho bahengamiye ruva n'abarundi twebwe nyene turonderamwo ubu wa mbere ufise akangonogono y'agacagenda ati duharure turabe nico itwa bavuga bati amatora abereye ahabona ku mugaragaro atamusunikano atatera bwoba kugira ngo ibivamwo koko biboneke ko ari vyaje biva mu bene gihugu rero kuvuga ngo kwemera ntayishize ocumega tugiye mu rubanza ahubwo amatora abaye uvuga ati ndafise akangonongono acabaza hanyuma ubaye wa mbere ni wacu twese tubanze twumve buryo urazi gituma abantu bagira ingorane iyo umwe urumva twavuze ko ari kuja guhiganwa nko muri sentare ngo aratsinzwe utsinzwe amajaye gogo muri Burundi gogo muri bwabuzwa bw'Uburundi none utsinzwe amajaye nta utsinzwe abaho ushizwe imbere hamwe yo batari general Evariste Ndayishimiye uriteguye kumukeza n'abarundi bavuze bati n'uyu none je no kwanka gute uriteguye kumukeza uti yo emwe gose cyane kuko abarundi turose abarundi bizeye umwe turavuga tuti emwe
turatomboye kubona abarundi twese duhundara kuri uyu muntu naho wowe utaba wagiye imbere nawe uri muri abo bamuhundayeko nico gituma rero ahubwo umutera intege kurusha n'abandi barundi kugira ngo bice bigenda neza muri no bihe turiko turitegurira amatora hamwe tugira tuti ku nama dukoranyeho babandi bahiganirwa intebe ari ndwi bahanahana ivyiyumviro canke dufate babiri uriteguye kuza mu kiganiro ngabe nico civyo biganiro ndavyama mu minsi yose erega nuko abantu bazi yuko ibiganiro bibereye ku radio abanyepolitike jewe turamana nuno munsi twe turafise bimwe bita groupe WhatsApp umwe wese ugize akantu none nk'ubu urazi yuko uzobona utere cyimviro ngo kugira ngo kikiza tukigwanye ngo twogira gute ngo umwe akazabona ngo wogira gute ubundi ati wogira gute hakabo ngo ivyavuze ngo ibi nivyo ubundi ati bimvavuze mbona ari ivyo ukazubona umwe muri mwebwe ahuye n'umunyepolitike baje bajejwe bo mu nzego aracavuga ati hewe hari ikintu nabonye abantu benshi bahurizako ubwo ntitwokigira iki kugira turwanye ikiza urumva ko ibiganiro tuvyamamo ibi vyiterambere twamatugira amanama iminsi yose twamaduhura ingorane abantu bafise no kumva yuko ngango mu Burundi hari ikintu nkora numva ngo wakanyejenda ngo hewe ngo ico nkubwira mwari kuba muri babiri ngo ico nkubwira bijya kuja ku radio ni gihe muvuga muti ndafise ivyo ngomba gushikiriza ntubugiye guhiganwa nabaje ntibamugiye guharira cyane namubona cyane bwebwe wanyu kwisanganira mu rumenga abantu baje nyene kugwaniraho umenga baje guharira oya mu bisanzwe hajya batomboye abanyepolitike bagahurira ahantu ku radio cyane handi hantu babaje kungurana ivyiyumviro kugira ngo bose bubake Burundi akakubwira ati ibi uri kuravuga wewe ibi biri mu gihe carenze byararenze we kumbe ntuza aho tugeze agaca nawe urumva uramwunguye kugira atera imbere mugare abandi bazi ngo kuja kunyinyana mu gifaransa vyita ngo confrontation nko kunyinyana nko bavugiye kuburana rega hari n'igihe nimenyesha makuru vyatevye umenga navyo ni sentare umenga biriko birahuza rero kuvuga uti ngo uriteguye umenga rero ne bya biri byo kunyana uriteguye kunyana na akaoya ariko mu munsi bavuga tuti abantu bose tugomba bahurire hamwe muhanane ivyumviro twumva umwanya neza kuko nakubwiye none twaba emwe n'ubumengo muhuza yadutumiye mu nama tuzokora iminsi ibiri turabe ingene tubana neza mu mahoro kuko bari baramenyere ko abantu bamwe bariko bararyana no baracavyike kaje bwandabwira nti ndabwire mushaka ko tubana neza mu mahoro tugira ico duhurijeko ico duhije ko nigiki umugambi nko burazi umunsi bafatwanye politike bakavuga bati ubu rero mwe banye politike mwe gira igikoperative muteranye muce mugira iyororero ry'inka 200 muce mugira iyororero ry'ingurube 100 bazi muhuriye kuri ico kintu murakundana muga abantu bazi ko abantu bakundana kuko bagiye mu cumba bakavuga bajaboya kugira abantu umenye ko bafise ubumwe bagira ico bakundanirako nk'ubu twebwe turakundaniye ku Burundi igihugu cacu twategeza kwikundanirako naho mbona umenga hariho abantu no bakirota bagicira imizi ikuzimu kandara abarundi rero ntimuze muvyite ngo numugiye ngo kunyinyana vuga uti twege twarateguye ikiganiro mbega ubona uzoronka umwanya utarose umwanya ntimuze uvuge ngo yatinye bajya oya utarose umwanya azoronkejo n'ibintu biba bisanzwe none nk'ubu ntubona yuko turiko turayaga none wibaza ko bataza kumenya ivyo navuze nabo bakavuga ivyo byo kunyinyana rero niba bikore mu vyiyumviro kumbure mu kurangiza kino kiganiro hari kiza kimaze imisi giti kizinganda cyitwa coronavirus igiti kizinganda mu isi giteye n'ubwoba makungu ntabwo mufise yuko gishobora gutuma amatora yo mu Burundi asiba canke mu gihe bisaba ko abantu bakoranira hamwe ikintu notawa kuvuga abarundi nibareke kwa mabafise imitima mu mutwe niba bareka gucira imizi kuzimu igihugu cawo canke abarundi babo ico kiza ni kiza kiri kwisi yose mbeko umenga kiri mu Burundi hari nabababajwe nuko kitarashika mu Burundi ubibona neza mu byo bavuga yuko umenga barababaye nagira mbanze shimira Imana mushobora vyose yo yakingiye Burundi kandi so bugusima ikingi Burundi buryo Burundi
harabaye ibishoboka byose ko Burundi buba bumeze nka Somalia, buba bumeze nka Centrafrique, buba bumeze nka Libya. Mugabo ntivyakunze kubera iki? Imana yagumye ikinga iti oya sinemera ko abarundi basanzara. Gushikaho rero abarundi bagira batawe kwiyumvira kubaka igihugu. Ikirazana mutima mweranda acaja muri bo batahugira umutima w'ubuntu bari bafise umutima w'ubunyamaswa. Aho hose jewe nabanda bifata nk'igitangaza kuko Imana yaradufashije kugira tugire uwo mutima umwe. Jewe mbona umenga nta muntu yarafise icifuzo cyo kugira umutima umwe. Mugabo ubu baragize umutima umwe. Imana rero vyerekana ko Uburundi ibwifitiye mu kiganza. Rero jewe mfata kakari yogira nshimira Imana koko mvuga nti mbega iki gitangaza ni giki aho ibihugu byose biri hirya no hino y'u Burundi isi yose ibihugu vya rutura byari bifise uburenganzira bwo gukinga ugasanga gushikwa kuri iyi saha ico kiza ntikiradushikira none gahimwe niki kitwebwe twovuga twakoze gihambaye atari uko twama imisi yose dufukamye imbere y'Imana tuvuga tuti ni wewe dawe ni wewe tugaba ni wewe twaha ikibanza ca mbere ni wewe aho Burundi ni gwawe none hari ikindi twokwitwaza hari nguvu hari ubuhinga rero iyo Mana n'ubu nizoguma ikinze Uburundi hanyuma rero fata yuko coza erega ikiza kirazanyira kugira ngo igikorwa c'Imana kibonekeze na rimwe utazobona magume ingorane zizokwamazaje mugabo burya ziza kugira ngo igikorwa c'Imana naco cigaragaze nico gituma rero ico kiza ntagiye no gitera ubwoba ngo kizohava kitubuza amatora umva umutima wose kizohava kitubuza amatora n'abantu bamabazi ko amatora ategereza gutobekara ariko nagira ndabwire ico kiza ntaco jewe mbona cokonona ku matora Imana ubwa mbere irabibona vyose hanyuma ubugira kabiri Uburundi ndavye ingene Burundi bumeze ingene abarundi byoroshe ingene dutunganya na twebwe nyene jewe ndemeza yuko ico kiza naho coza ntikizo kiza kimwe tuvuga ngo kiramaze inganda n'ikimenya raba ibihugu byose biri hirya no hino ku Burundi nora kantu kangana gutya ni gatoyi cyane mugabo ugasanga Imana yakaziga hari ibihugu byinshi bimaze kubuza abantu gukoranira hamwe none nk'ubu imyamamazo vyoba mu gihugu none je burya hariho umuguguma wiga n'ingene ico kiza kimeze burya bibaza ko ico cambere kije none mu Rwanda kimaze igihe kingana iki ko ntarumva abantu ijana bagwaye mugozi urabekorera korera iteye uzawuva kwa majana ngo mu Rumonge abagaruka mu mwanya mutoyi mugabo ntibacavuga ngo nta gikorwa gisubira gikorwa mu gihugu kubera ivyo nuko vyafashe vya bihugu bitari vyaramenyereye kubona ingorane baca bumva ijuru rirakorotse bagaca bibaza ko twetungana na Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika twetungana n'Ubushinwa Uburundi n'Uburundi bushoboye gutunganya neza ico kiza ku buryo amatora aba imyamamazi kaba neza kuko turi igihugu burya ni impano kubona tugira abantu bafise umuco imico n'imigenzi imwe abantu bazinanye abantu bake naho tubavuga ngo turi beshi burya turi bake kuko je urambwira ko hari intara nimwe urajamwe ngo buri muzinanye nuvuga yuko turashaka kuvuga naka yafashwe basha abo rero ubwo nyene ucumenya nabo bari kumwe kavuga uti aba rero banza mutuviremwo mujaha hanyuma abandi bakibandaniriza ibikorwa n'ibintu vyoroshe cyane ndavye imigenzo y'abarundi hanyuma kwari ndashimira abarundi kungene bariko barifata kuburyo naho coza baramaze kuhindura ingendo uraza abarundi ko bari bagiye gukaraba mugabo baho tuciye hose turabona ko abantu bariko barakaraba tukabona yuko mwabonye namwe ivyuma vyanyu ingene babaje kuvuga bati tubigire nti kuko muvuye hanze ntituza aho mwaciye urumva ibi byose n'ibintu vyerekana yuko ico kiza ntigishobora kubuza amatora azoba neza cyane kandi ndazi ko Imana izoyakingira kandi bigende neza kuko Imana irazi yuko hari abantu bagifise imitima yoroshe iyo rero bafise imitima yoroshe Imana nayo ntizokwemera yuko imitima yari yoroshe ibandanye ihungabana ahubwo no kuja ku mitima ikomeye imitima ihagaze neza urakoze cyane General Major Evariste Ndayishimiye ukaba umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ukaba wanashizwe imbere n'uwo mugambo kugira ngo userukire mu matora yo kuwa 20 Rusama uyu mwaka turimwo wakoze kwitaba kino kiyago cyo kunama mwakoze cyane namwe kumpa aka kanya na jewe ndabashimiye ko mwafashe aka kanya
kandi nkifuza yuko mu gihe abarundi bababwiye bati hariho ikintu dukeneye yo tubwira rega nk'ubu kuko baranyumvise baravuga bati hariho akangonogoro tugeze muratubariza iki kibazo naco murankunda hariho abo murambona bampamagara bagaca bampamagara ku matelefone bambaza ibibazo naha rero barashobora kumva akantu bati aka kantu nagasubiremwo turumva ko kara kantu keza cyane birashoboka rero na jewe igihe cyose nzafise umwanya nzobitaba kandi ni vyiza ko abantu baza baraganira bamenya iryo uwundi agona. Urakoze cyane shimiye kandi na Leonce bitariho yarahagarikiye kino kiganiro Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje nshimire mwese mwagikurikiranye kandi ndabipfurize mwese kuranirwa mu banyu no mu vyanyu naho butaha.